severe havuye iba igikoresho c'umugambwe uri ku butegetsi. Nkako n'ubu twarumvise hirya no hino abazi barya abantu neza baratubwiye yuko ari abantu bo muri uwo mugambwe nyene uri ku butegetsi. Turavye rero ingene ibintu biriko biragenda ku buryo babihindukije, byari ibintu byo kuraba indyane zabaye mu Burundi kuva igihugu kuva amatariki bavuze gushika n'ubu, tukabona ingene biriko biragenda bisa nuko bahavuye batora gufatira ku kintu kimwe gusa, kandi ibintu bisa nuko biriko birafata intumbero itari iyo bafatiye kuri 72. Murazi ko abari mu mugambwe bari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi ubu barivuga cyane ko arabakorewe amabi yo mu 72, baranagize ivyibutso bizokwerekana yuko bakorewe amabi mu 72. Barashaka baranatoza itegeko ngo ryemeza yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu muri 72. Ukuri ku byabaye mu Burundi gushika uno munsi ntibariko barabikorera ko, ntibariko bakorera ku kuri, ntibariko bakorera ku bintu byo kugira bati twumvikanisha abarundi, tunywanisha abarundi, duhindure ingendo, duhindure igihugu ingene kibana, ingene abarundi babana, ingene abarundi bari bashira hamwe. Nta numwe ariko arakirondera ico, bisa nuko umenga bariko baragira bati reka tubahane, tubatoteze, mbere tubahonye. Nukuri ntibihumurije abo bantu rero bagiyemwo. Ntitwovuga ngo si ngo nibo batazotuma bikunda, basanze uko biri bazobikoramwo uko biri, kuko n'ubundi severe ntiyigenga. Severe ntiyigenga, yafise uwayitumye, kandi uwayitumye arafise ico yayitumye, nico bariko barakora. Ntibariko bakora kunywanisha abarundi, bariko bakora ibyo gutanya abarundi imbere, kuko biravugwa cyane. Ntiwumva, urabona yuko mu masezerano y'Arusha, muri ajya amasezerano nyene hariho ku murongo wa 3 article ya 3, ku murongo wa 3 nyene baravuga bati abari bahari bose baremeje ko habaye ibintu by'ihonyabwoko byo kugira nabi, ibyo bita crime de guerre n'ibindi bya crime contre l'humanité, ngo byarakozwe bikoregwa imigwi y'abahutu n'abatutsi mu Burundi. Ivyo barabyemeje, baravyumvikana, barabisinyira. Baca baravuga yuko basabye yuko boshiraho uwo mugwi wa severe kugira ngo urondeze byose, hanyuma ugerageze kuja hagati, wumvikanishe, ufashe abantu kumvikana, wongere ushire umuco ku byabaye byose mu Burundi, kugira ngo Burundi butebe buvuge bati ubu rero turahejeje, reka dutangure bishasha, reka tuje muri bishasha. Ubu rero uwo mugwi sivyo uri kurakora. Abo bantu rero batatu baje, naho batari kuba abo muri urya mugambwe nyene, nta kintu kinini bari gushobora, kuko basanze abandi batanguye igikorwa kandi bisa nuko bakigeze kure mu byo bariko barifuza kugira, naho batarakora ibyo kumvikanisha abarundi, kuko sinibaza ko bazobikora turavye ingene bariko barabikora. Ubu rero nibaza yuko ata kintu kinini cyane twokwizera kuri abo bantu, twokwizera kuri urya mugwi wa severe, kuko nturi gukora ico watumwe, kandi ukoreshwa n'abafise iyindi ntumbero. Nibyo jewe ndiko ndabona, suko batoshobora gufasha ngo igihugu gisubize hamwe, suko batoshobora kumvikanisha igihugu. Barabishobora cyane, nta muntu umwe atobishobora, mugabo sivyo bariko baragira turavye ibyo tubona. Nukuba gusa baratoye bati dukorere kuri 72 conyene, bagasimba 65, bagaca baja kuri 72, bakareka 88, bakareka 93, bakareka mbere n'ibiri uko biraba ubuye. Byonyene birerekana ico bivuga, nta muntu n'umwe atovyumva. Rero aho nibaza yuko ibintu byo kuvuga ngo twizere cyane tugire gute, reka twihangane turindire, ubundi munsi tuzoronka severe idufasha, kuko igihugu cy'u Burundi giteza kubaho. Kandi muri iyi nzira ibiriko birajamwe ubu mbona, ntitwovuga ngo turiko turabaho.